Bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info Plus, kandi baramutse ndabaha ikaze mu kino kiganiro cacu c'aka gatondo k'igenekerezo rya 4 kwezi kwa gatandatu uno mwaka turimwo 2025. Kanangure nifuriza agatondo keza badukurikirana bose, nongera nshimira cyane vy'imvamutima abantu badukurikirana na cyane kubumvisa kamo twabateye kubijanye n'ibikoresho turiko turarondera kugira ngo bikunde tubahe amakuru mu buryo bugezweho. Tubashimire cyane, twabonye uko ari benshi bashoboye kubikora, duha n'ikaze abandi bifuza kubikora bafise umutima wo kubikora kugira ngo tubandanye tubaha ibintu mwifuza kandi ibintu biri ku rwego. Renda bashimiye cyane, kandi imiryango ntabwo irugara kundi wese yumva agira ico boterera. Umwanya uriho, turiho kugira ngo tubabwire ibikenewe kugira ngo namwe dufashe vyinshi. Murabizi yuko ataco twokwishobotsa, nuko murabizire simba ndumwe ndi kumwe n'umusesanguzi muri studio. Twazindukanye muri aka gatondo kugira ngo tubayagire ivyinshi na cyane ku ma operation cyangwa ku makuru agezweho ku mirongo y'urugamba. Bwana umusesanguzi, reka ntangure ndakuramutsa cyane. Waramutse cyane bona journaliste. Ego je naramutse impore. Nawe ndabona kumeze neza. Ego reka ndamutse abadukurikiranye muri kino gitondo cyangwa se amasaha ari yose baza gukurikirana kino kiganiro. Ego nabo ndabipfuriza ko bogira umunsi mwiza. Haracari kare kumbure, hari abariko barisuganya kugira ngo baje ku mirimo yabo. Ego nibanyaragase kabisa amasaha ageze kure, kandi tunabasabe tunabipfurize yuko borongogwa n'ikiganza c'Imana cyane gose. Urabona kandi niko tunarutse gutsinduka muri studio bona journaliste. Kaberuka kera. Oya, ariko hari impamvu twaragwaye. Uragwara ibyo biratahuritse, ariko nashatse kuvuga yuko kumenyesha abadukurikiranye yuko mbure biza gukunda yuko tubashikiriza ibiganiro byinshi cyane gose. Ego bavuga ngo ibitanguye neza ubwo birangira neza. Ko bitanguye akika rero kumbure turaza kwirigwana muri studio umwanya munini cyane, hama tubasangize bimwe n'ibindi biriko birabera aho kujya mu gihugu ca Kongo. Ego bibaye na ngombwa dusimbire mu Rwanda canke tuvuge no ku makuru yo ngaho iwacu cyane gose. Bona umusesanguzi, tutarambiye abantu, amakuru ni menshi muri agatondo, na cyane ku makuru ariko haravugwa aha muri Pinga. Amakuru dufise nuko M23 iriko iraharunda ingabo nyinshi, za ngabo ziteye ubwoba, za ngabo za Air Force y'ikuno bivuga, ndetse n'abandi barenze Air Force. Ku makuru dufise nuko n'abantu bari mu bwo buce bariko barazibona, ubwoba bwabatekeye cyane. Aho rero naho tutavuze n'ibigwanisho bikomakomeye bakomeza kurunda mu bice bigiye bitandukanye, tuza kubabwira mwa kino kiganiro. Rero bwana musesanguzi, ikaze nigwayo kugira ngo ubwira abadukurikirana na cyane ibiriko biravugwa cyangwa ibiriko birabera ngaha muri Pinga cange mu bice bigiye bitandukanye. Ndashaka neza ufoborera abantu kuri no nkuru bivugwa yuko Pinga umwanya n'umwanya ishobora kwatakwa. Bwana journaliste, wowe sinzi ko urabona isake mu gatondo iyo isohotse iva aho zirara. Ego urumva zisohokana umuvuduko kabisa udasanzwe, ariko ujya muvuduko ntabwo yoza kunya imbere y'umuryango. Ego urumva niyo mpamvu ushatse kuvuga iki bwana Abarundi bamaze ngo umuvuduko w'isake ntiyibuza kunya mu ntiyibuza kuvara. So numvise ingene uri kuravuga muri introduction aho wavuze yuko izi nyeshamba za M23 zashoboye kwegereza hafi ya Pinga ingabo nyinshi. Kandi koko ni nyinshi, kuko bashoboye gutwara amakamyo aje kunguruza abasirikare, kuvuga amakamyo ashika ku ndwi yuzuye abasirikare hamwe n'izindi zitatu zirimwo ibikoresho bya gisirikare. Urumva yuko ibyo atari bike. Hama uca uranavuga na description ingene bari bameze ku vy'ukuri. Ni bamwe bita aba special force, nivyo hariho n'abasirikare kabisa bari babona ko bari bambaye nyine
impuzu no kwita ziterabwoba urabishije amaso kabisa ukira ubwoba abo usanga bari bambaye najya amarori y'ama infrarouge donc kabisa ubaravye ingene bari bameze ravuga uti vraiment bajya n'abantu bahambaye kandi ikintu bagiye ko ikintu gikomeye cyane gose iki rero bona journaliste ni kimwe mu bintu novuga ko M23 ikoresha mu gutera ubwoba je ndibuka hari umusirikare w'umugenzi wanje wo mu Burundi yari yagiye gutena yariko aragwana muri Kongo yarigeze kugwanayo hama abakutuganiriza aratubwira ati twebwe tugija kuri front twaragize ubwoba kabisa kuko baza bambaye amantibare kavuga uti none ujya muntu murasa gute uramurasa urusasu ruhera mujya bayambaye none tumutabira gute acambwira ati rero abarundi muje mudutinya abarundi twarize ibintu bya gisirikare ku rwego rwo hejuru cyane gose twebwe iyo tugiye kuri front tuba turi kumwe n'abatekinisiye batandukanye si babandi gusa bwa ngo atoye inkwara arashe hari ukubwira uti gira teori bigenze uku bizana ibi n'ibi ico gihe rero abatekinisiye muri ibyo bintu nibo baciye bakora bavuga ati mwebwe rero murindira abatekinisiye tudekode mukanya isase bari bagije gukora code aba M23 bayoberwa ko bambaye yama antibar bayoberwa na kimwe ni kuko babica nk'uburo so bivuze ngo rero ni M23 hano bari ko bashaka kugaba ibitero muri Pinga je nabyise yuko ari umuvuduko w'isake mutayibuza kunyamuza yes kubera yuko novuga ko amase ya kera atagiho mu rutare si bya bindi bakora muri sake za Minova za Goma na Bukavu aho batanga amasango bagiye gufata ibisagara urumva kira gihe bavuga ati dutanze amasaha 48 kandi byaba nkako kuko baba deja baguze aba FARDC bari muri kajya gaci nukuvuga bajya aba FARDC baci intege aba wazarendo wende nabandi basikare baba ariko barabafasha kubera ko baba baronse ibyunguka so bivuze ngo rero uyu munsi ibintu byarahindutse nimba ntihenze Pacifique Masunzu niwe ayoboye kariya karere kandi ibintu amaze iminsi akorereye M23 muri Walikare birateye ubwoba mbere novuga yuko bisa nkaho nawe ariko araribwa kubona M23 igishaka kugira amajanja muri kajya karere cyangwa se muri rya zone asanzwe arongoye mwibuke yuko yavuze yuko bitunguranye azorasa Goma kandi ayigarurire ayisubirane ibi ni Pacifique Masunzu yabivuze kandi aya majambo ari mu yaciye intege cyangwa se mateye ubwoba izinyeshamba za M23 ariko kandi tugiye kuvuga inkuru nkuko wanashaka uyu muvugizi wa FARDC u General Sylvain Ekenge Bomosa nawe nyine avuze ko aya makuru yaronse bivuzwe yuko nimba FARDC yaronse amakuru hariho nabo ico bariko barategura barambariye urugamba nawe yes hari ico bariko barategura imbere yuko wanashaka ninjira mu idonido ry'inkuru nashaka nibutse yuko akano gace ka Pinga so bwa mbere M23 yakageze amajanja kandi si n'ubwa kabiri yari hagerageje ibiheta ngabo byinshi mugabo birangira M23 yatakarije ingabo kandi n'agace idashoboye kukaronka imvugo abarundi bavuga ngo babuze Mpinga babura nako shinge aracarikare babuze shinge na rugero byose so reka rero tubandanye bona journaliste mu byukuri amakuru dufise na yuko izinyeshamba za M23 na RDF ku munsi wejo bashoye kwegeranya abasirikare batari bake bamwe babegereza agace donc bose babegeje muri agace babashize hafi y'agace ka Pinga yaka gace bita Pinga turamaze kuhavuga ama operation menshi yabereye hano kubatahaza ariko reka tugire Pinga na gace na centre kari muri Walikare kari na centre gatembere si tivebye hariho amashengero menshi
hariho amashure hariho wanashaka n'ikibuga c'indege gitoya kimwe bita aerodrome kandi iyi pinga isanzwe irimwo n'amahinguriro menshi atandukanye ahantu uvuga yuko hariho n'ihinguriro rikomeye cyane riproduiza amavuta y'amamesa igatanga umwimbu usesekaye cyane gose apinga umwimbu kwiye. Yes, so kubona rero iyi M23 iriko irarondera aka gace ce n'est pas pour rien. Ndagomba ndabibutse yuko hano muri pinga hasanzwe hariho naho novuga bimba amabuye y'agaciro cyane cyane agwiriyemwo izahabu. Rero musanzwe muzi yuko iyi M23 bagwaye ingwara yo kurondera ahantu hari amabuye y'agaciro. Aba ntabwo ari neza baronderera bene igihugu ba Kongo, si umutekano wapi, bo bikenereye gusa ubutunzi. Baje ahantu bashobora gucukura amabuye y'agaciro esefini nta bindi. Niyo mpamvu rero novuga ko bariko barica rubozo abene gihugu bo mu gihugu ca Kongo, abari cyane cyane mu buce bamaze kwigarurira, kubera yuko bisa nkaho bariko banka kubafasha ngo bikunde ko bashika ku nyungu zabo. So ubona journaliste ku ruhande rwa M23 abo bavuga bati aka gace ka pinga nta nkeka turakigarurira cyane gose. FARDC nayo kavuga iti burya uwakugize rimwe na kabiri yo kongera. Ni rero mwebwe muze mwitonze, biboneke yuko hano hantu mu by'ukuri hariho novuga hagomba gupimwa inguvu, hagomba gupimwa inguvu za bamwe n'abandi. So ariko kandi nka hamwe M23 yogira amahigwe yo gushobora kwigarurira kano gace ka pinga, novuga yuko boba bungutse ku rugero runini cyane gose, kuko nk'akarorero bashoboye kuba bo kwigarurira kino kibuga c'indege, ubwa mbere cyumva yuko bazoba borohewe cyane gose, kuko bazoba baronse ahantu hazobafasha kuza barunguruza cyangwa se kwakira ravitaillement, kuvuga yaba ibintu by'imfungurwa yaba amamunisiyo, azoba ari ikintu cya mbere gihambaye bazoba bashoboye kuronka muri kano gace. Kabiri bazoba borohewe cyane gose gushobora kudeplasa ababo bazoba bakomeretse bakomerekeye ku rugamba, kugira ngo babatware mu bundi buce bashobora kubavurizamwo, canke wanashaka n'abashefu muri bazoba bapfuye, kuko ntabwo tumenyereye yuko abantu b'abashefu bahambwa aho baguye. Bitubizi yuko M23 ibikorera gusa aba agent cyangwa se abo twokwita aba de troupe. Ikindi bwana journaliste novuga nuko baparvenye kwigarurira kano gace, noneho byo borohera cyane gose no kunguruza ivyo baba bivye. Turazi yuko bagenzwa n'ubusuma, basahura ibi n'ibindi. Ndazi yuko ikintu nyamukuru kibatumye barondera ko kuba bofata ipinga icambere najya amabuye y'agaciro, nta kindi ni kimwe gusa, najya amabuye y'agaciro. Rero doca biborohera kuza barayakura hajya muri pinga bayerekeza directement mu gihugu cy'u Rwanda, kuko turazi yuko ariyo bisanzwe bitwagwa. So ni byinshi novuga, nkamwe baba baramutse bigaruriye kano gace ka pinga, ntabwo nobimara, reka nse nubigabanuriza ngaha. Ariko bwana musisanguzi twarangiza ikiganiro cacu, mbega n'uyuhe mubare M23 iri kirarungira, kuko twumvise yuko ari benshi, ariko ntiwashoboye kutubwira uko bangana abo iriko irarungika mu ivyo bice kugira ngo bikunde yatake aka gace ka pinga. Bwana journaliste ngira ngo uracafise agatiro, nari nabivuze, ahubwo reka cinda gisubiramo mbere, cinda nakubwira n'ubuce wanashaka bagiye barabadepozamo. Nakubwiye yuko M23 yarungitse amakamyo indwi yuzuye abasirikare, ikirungika nandi makamyo atatu yuzuye ibikoresho bya gisirikare bigwerekeza. So ndikanda kubwira ikindi kintu kimwe bwana journaliste, intambara z'ubu zisigaye zigoye no kugwana, kubera yuko urabona ibintu byabereye muri Kongo neza na neza muri Walikale na Masisi, hano twibereye hano iwacu muri studio tuko turabivuga cyane gose. Turazi igitigiri cy'imodoka zagiye ahuriya dukoze
ndakamvuga n'ubucukumbuzi bwimbitse twababwira n'ubwoko bw'inkoho n'amaminisiyo batwaye urumva ko intambara z'ubu zisigaye zigoye kurwana ariko kandi ziranaryoshe kuko akenshi umwansi agutera uzi kaza uzi n'ibikoresho azanye mukamwitegurira yes so twibandanize bona journaliste ni ukuvuga rero abasirikare bamwe baciye babegereza muri Masisi ndavuga mu buce butandukanye nka za Kinyumba Mutongo Nyabyondo Guhimba Kanja hamwe na Kasopo niho bagiye muri Masisi yes hano muri tetora Masisi bagiye barabadepoza abasirikare kugira ngo kumbure biziborohere kugaba igitero hano muri Pinga abandi nabo bashoboye gushurwa muri tetora Masisi nako ya Warikare babashize muri Kashebere hamwe na Kibati kugira ngo bashobore gukora arc iyi Pinga bashire yes bagede mise kugira ngo bazoyatake bazananye impande zitandukanye ariko kandi urumva ko deja na FRDC yaramaze kubimenya nkuko byashikirijwe n'umuvugizi wa FRDC uyu General Sylvain Ekenge Bomosa so ndumva ko inkuru tutayiteba ko cyane bona journaliste nubwo hakiri kare reka duse mvuge n'abarangiza kino kiganiro cyacu ariko haracari kare kumbure mu kanya kari imbere duca dukorokera rero ku makuru ariko aravugwa akurubuga rw'intambara cyane gose mbona musisanguzi ntarandiriye rikangire ko ndagushimira cyane ndetse ndanakwifurize umunsi mwiza no kururanirwa mu byo urimo byose yes urakoze cyane bwana journaliste nawe ndakwifurije kugira umunsi mwiza asante sana dusabe yuko ikiganza c'Imana cyo tuboneka ariko kandi ndagusabe nyene dutanguza amasengesho iyo tuzinduke muri studio nk'uko nawe ushobora gusanga wowe wavundurutse uza muri studio utiragije n'umukama nakubitse urumenyetso bwana musisanguzi kandi twese tuba turi mu buntu bw'Imana Imana niyo dushoboza byose kanshimire cyane mwebwe mwese mwa duteze amatwi murafata umwanya wanyu kugira ngo mukurikirane kino kiganiro kandi bifurize kururanirwa mu byo mugiyemo byose muze kubonamo ikiganza cy'Imana mukomeze kururanirwa kandi abasezere nizere ko twongera guhura no mu bindi biganiro byinshi bye bye